Ivyo bikorwa vyahuza abagumyabanga b'umugambwe Cndd-Fdd mu ntara ya Bururi vyari vyerekeye kubaka ingoro y'umugambwe ku rwego rw'intara, ingoro izobigeretse. Ivyo bikorwa bikaba vyavyitabwe n'umunyamabanga ntunganyabisata mu mugambwe Cndd-Fdd ajejwe kumenyesha amakuru Nancy Ninette Mutoni. Uwo nawe akaba yashimiye abagumyabanga b'umugambwe Cndd-Fdd mu ntara ya Bururi ko bari ku kivi. Cndd-Fdd ramba! Sawa. Cndd-Fdd komera! Muri ku kivi kandi murabona ko n'umwimbu uri mwumvise ko hariho n'abagumyabanga baguma bahurumbira umugambwe bashasha, vyerekana ko haba hari ico badushimye. Mukomeze rero ivyo bikorwa bihesha izina ryiza umugambwe, bibahesha izina ryiza namwebwe nk'intara, ntimwami inyuma. Ingoro z'umugambwe Cndd-Fdd ni ingoro shure twigishirizamwo n'ubuzima, twigishirizamwo n'iterambere, akarangamutima k'iterambere, gukunda igihugu. Ndabasaba rero bagumyabanga nkuko babishikirije n'abandi, mugume ku kivi mufatanye mu nda kandi mukundana, mushikize indongozi zacu nziza ku rugero urwo ari rwo rwose, haba ku mutwe uva ku nama shingiro gushika ku ntara. Mugume mushigikiriye indongozi zanyu mu ntwaro, mu mugambwe, mukorane, niho ibikorwa bitoka n'ingoga kandi imyimbu ushimishije. Mukomeze urugamba muri ko gukora, kubera hagwiriye ibikorwa amajambo aragabanuka. Ndabashimire ko mbona n'ugwaruka rwafashe iya mbere. Nancy Ninette Mutoni akaba atibagiye no gutera kamo abagumyabanga mu ntara ya Bururi kwita kuvomera imirima yabo aho bishoboka mu gihe imvura isa niyatevye kugwa, hamwe no kwita amagara yabo n'abibondo vyabo mu gufungura neza. Torarikire kubandanya mukomeza amasengesho kugira ngo dutakambira Imana, mugabo twongera turarikira abagumyabanga gufata iya mbere. Mufati ya mbere mwigishe kuvomera aho bishoboka, abegereye amazi, abegereye inzuzi, imigazo, murabe aho bishoboka muze muravomera, gutyo haboneke duke duke two kwifashisha. Twongere tubatera kamo ku gufungura neza, kwigisha abantu gufungura neza. Gufungura neza si vy'amahera menshi, si vy'abatunzi, no kurya ivyo kurya by'imiryango yose. Gufata iya mbere mu kwigisha amagara meza ku bana, ku bibondo, mu gufungura neza. Bagumyabanga mufata iya mbere mushigikire ako kamo. Dushika kure, dufise abanywanyi benshi, mugwanye n'ubunebwe. Ivyo navyo rero mubikora mubanza kwerekana akarorero, ntimubivuge mu majambo gusa, kandi mugwize umutima w'urukundo mu bantu. Itunga rusangi ibungabunge kugira ngo natwe twiheshe iteka, tubone iterambere ridushwaramwo bihose. Inyuma y'ivyo bikorwa hakaba hace hakigwa abagumyabanga bashasha basabye kwinjira ku mugaragaro mu mugambwe Cndd-Fdd, abo nabo bakaba barenga gato 300.